Turasubiye kubaramutsa kandi no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu ni umwanya w'amakuru twabateguriye turi kuwa mbere ku igenekezo rya 12 ukwezi kwa gatanu 2025. Tukaba tugiye kugaruka rero ku makuru hariko haravugwa cyane mu gisata c'umutekano. Urahejeje kubibona kuri titre iranga aya makuru mu Kibira ibintu ni vyoroshe cyane, ndetse abarwanyi bariko bararwana n'igisirikare c'u Burundi. Biriko biravugwa ko rero abarenga 100 boba bahejeje kwicwa n'igisirikare c'u Burundi. Ntuze gucikwa rero muri aya makuru, tugiye kubibanyuriramo vyose uko vyifashe. Reka rero imbere yuko tuyatangura ku buryo burambuye, turamutse kandi duha ikaze mwe mudukurikiye muri mu bice bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, imbere mu ntara no mu bisagara, bari mu bice bitandukanye bihana imbibe n'u Burundi mu bihugu bibanye. Namwe turabaramukije bari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubumanuko, c'ubuseruko, c'uburengero hamwe n'uburaruko. Namwe turabaramukije, nitwibagiye mwe mwese mudukurikira muri ku migabane ya kure, kandi turabakunda cyane. Numwanya rero basaba kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko kugira ngo muje muronka amakuru n'ibiganiro vyacu muri mu bambere. Mu Cibitoke mu Kibira, abarwanyi b'abanyarwanda barenga 100 ba FLN bishwe n'igisirikare c'u Burundi mu Kibira. Abarwanyi b'abanyarwanda barenga 100 bo muri FNL ni Front de la Libération Nationale barishwe mu ntambara zikomeye n'igisirikare c'u Burundi mu ishamba cimeza rya Kibira muri komine Mabayi, intara ya Cibitoke muri aruko bushiburengero bw'u Burundi. Iyo ntambara ikaba yaradutse nyuma y'uko abo barwanyi ba FLN bankiye kuja gufasha abasirikare b'u Burundi kugwana na M23 muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo muri Kivu y'ubumanuko. Yatumye rero n'abasirikare b'u Burundi hafi 10 bahasiga ubuzima. Abanyagihugu bo muri iyo komine rero kaba batekewe n'ubwoba basaba ko ivyo bitero by'inkozi z'ikibi bihagarara, akagarukanwa amahoro arama muri ivyo bice. Igisirikare c'u Burundi kikaba carakoze ibitero bibiri komeye ku bagwanyi b'abanyarwanda b'umurwi FLN bamaze imyaka myinshi binyegeje mu ishamba rya Kibira. Izo ntambara zikomeye zabaye mu bice ibiri, hari ku itariki 8 hamwe no ku itariki 9 ntwarane zo mu mpera z'indwi y'ukwa gatatu hamwe n'ukwa kane Rusama 2025. Bivuze ko rero igisirikare c'u Burundi gikorana n'imirwi y'abarwanyi icumbitse mu Kibira. Bw'amasoko menshi mu gisirikare, abarwanyi barenga 100 barishwe muri rusange. Ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi, abasirikare hafi 10 barahasize ubuzima. Umwe mu bakuru b'ingabo z'u Burundi avuga ko ico gitero categuwe nyuma y'uko FLN yanse kuja gufasha abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo kurwanya abarwanyi ba M23. Ngo twabazingiye mu ijoro, bari bafise ibirwanisho vyinshi ariko ntibari bafise uburyo bwo gutunganya ibintu. Twakoresheje kubahwikira kugira ngo tubaneshe. Niko bivugwa rero no mu kapiteni mu gisirikare c'u Burundi yarungitswe ku muzungu ku mutumba wa Gafumbegeti, zone Butahana, komine Mabayi. Abarwanyi rero bafashwe bavuga ko bahunze bava mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo nyuma yo kwanka itegeko ryo kuja kurwana ku ruhande rwa FARDC zifashijwe na FDLR n'imigwi irimo Wazalendo ifashwa na leta ya Kinshasa hamwe n'abasirikare b'abarundi ibihumbi birenga 10. Amakuru w'igihugu Varisito Ndayishimira akaba aherutse kwemeza kumenesha kuri France 24 ariko abasirikare b'abarundi bakiri mu birindiro Ruside Kivu, ariko ntiyatangaje igitigiri icabo. Kukwanka kwabo kwafashwe nk'ubuhemu, ngo twari twabahaye umwanya wo guhitamo, bahisemwo guhunga binjira mu Kibira. Niko bivugwa n'umukuru w'igisirikare atashatse kumwidondoro wiwe umenyekana. Muri ico gikorwa rero ca gisirikare, inkoho 9 zo mu bwoko bwa Kalachnikov, pistole 2 n'amasoro menshi byarafashwe. Abaroberi bashika 30 barahagaritswe baca barungikwa i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, kugira ngo babazwe. Abandi rero barakomeretse batowe no mu ishamba. Bamwe rero baciye bamanika amaboko kuva mu ntango, abandi bararwanye gushika ku musozo. Haratowe kandi n'abakomeretse batawe na bagenzi babo. Ni kumwe mu basirikare ashinga intahe. Abanyagihugu b'Imabayi rero bamaze imyaka myinshi bahohoterwa n'abo bagwanyi ba FLN, barakorerwa mabi, bakamburwa, bagafatwa ku nguvu. Bariko basaba ubutegetsi guhagarika uwo mutekano muke. Ngo twarabonye ibiziga mu Kibira biradutera ubwoba, ariko ico dushaka nuko vyose bihagarara. Niko bivugwa n'umugore wo ku mutumba Gafumbegeti. Jeanne Izonkorera ni umuyobozi wa komine Mabayi, aremeza ko ico gikorwa cari gikomeye, akanamenyesha kandi ko ibiziga vy'abo baroberi vyaciye bihambwa ubwo nyene mu gukinga indwara zishobora kwaduka. Ngo turashima igikorwa cakozwe n'igisirikare cacu, abanyagihugu barifuza kubaho mu mahoro. Niko rero uwo umwe ashikiriza.
igisirikare cemeye ko kigiye kubandanya ibitero gushika iyo mirwi y'inkozi z'ikibi yose ivuye muri ako karere ngo nta iyo mirwi yitwaje ikigwanisha izosubira kwinyegeza mu kibira nico twemereye abanyagihugu niko uwujejwe ibikorwa vya gisirikare abivuga. Ibintu rero biragoye kuko indongozi z'u Burundi zama zagirizwa gukorana n'aba FLN hamwe na FDLR. Indongozi nyinshi z'iyo mirwi yirwanya Kigali ziramaze kuja i Bujumbura muri iyi myaka. Intambara rero zama zaduka hagati y'igisirikare n'abo bagwanyi bafite igikorwa co kwimba ubutare bidaciye mu mategeko mw'ishamba cimeza rya Kibira. Indongozi nyinshi rero z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, abajejwe intwaro harimwo nka Nikodeme Ndahabonyimana yahoze ari musitanteri wa Mapayi n'abakuru b'imbonerakure hamwe n'abarwizatunga begereye ubutegetsi baragaritswe muri iyi myaka iheze bagirizwa gukorana n'iyo mirwi y'abaroberi. Mu ntango rero za nzero 2024 Uburundi rero bwarugaye imbibe buhana n'u Rwanda bagiriza Kigali gushigikira imirwi yitwaje ibigwanisho higa guhungabanya igihugu no gukingira bajejwe guhirika ubutegetsi muri 2015 ubwo muhisi umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ishamba rya Kibira rero rikaba ricungerewe n'ingabo. Indongozi z'u Burundi rero zemera kugarukana umutekano muri iyo zone ibandanya ihungabana kubera imirwi y'abarwanyi iri mu Kibira. Ni gutyo rero vyoba vyifashe mu Kibira rero ibintu ntivyoroshe cane, murumviriza ivyizo ndwano zikomeye. Muyandi makuru rero hagaruka cane kwereko avuga mu gisata ca politike mu gihe ku mugaragaro hatangujwe igikorwa co kwiyamamariza amatora yo muri 2025 mu Burundi. Ibintu vyavose gufata ishusho y'urubuga rwugaye igitega batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu kwaha k'ubutegetsi muri gutegura amatora uhengamye n'iterabwoba ry'umukuru w'igihugu vyateye amakenga ku matora arimwo umuco. Ingorane nshasha rero kuri demokarasi y'u Burundi ngo nta y'amatora. Ihiganwa rikaba ryaratangujwe kuri uno wa gatanu igenekezo rya 9 Rusama mu kibuga c'inkino Ingoma igitega, umugwa mukuru wa politike w'igihugu gitoyi co muri Afrika y'ubuseruko citwa Burundi. Ibirori rero yaranzwe no kwiyamamaza ariko birimo igifungo gifatiye ku ruhagarara rwibonekeza no kwagirizanya ikumirwa muri politike. Imbere y'isinzi ry'abantu rigizwe n'abaserukira abandi muri politike, abaserukira ibihugu vyabo n'abamenyesha makuru, majambo yashikirijwe yarerekanye ko hari vyinshi bihaze mu gihe rero hegereje amatora. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ntiyibagiye kugabisha bikomeye abo yikiga ko bagomba guhungabanya amatora. Abashaka guhungabanya umutekano bazoshikirwa imbere y'ubutungane, niko rero yamenyesheje asezerana n'ibihano bikomeye kandi yise bamwe mu bategetsi batavuga rumwe n'ubutegetsi abakozi ba shetani. Imvugo iri mu iterabwoba cane itandukanye n'ivyari vyitezwe vyo nahana ivyumviro no gutumira bose mu kuganira no kudakumirana. Sani rero ikaba yiriko iriyamirizwa batavuga rumwe n'ubutegetsi ngo barakumiriwe cane. Hagati aho rero n'imigambwe myinshi y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abigenga bariyamamaza mu rw'igihugu ujejwe amatora Sani ko wugawe ubutegetsi. Umukuru w'umugambwe Congrès National pour la Liberté CNL Nestor Girkwishaka yari mu bavuganye agashavu yagirije ubutegetsi bwo bwakuye umugambwe wiwe mu nzego zose z'amatora ku bantu rero bashika ibice 77 n'uduce murantunge ku bantu rero ibihumbi 77 n'amajana 780 bagize ibiro vy'amatora bavuye muri CNL ni 164 gusa bingana rero n'ibice 0 n'uduce 23 kujana gusa. Utwavuga gute ko amatora ari ayigenga kandi adakumira mu gihe abayatunganya batorwa n'umugambwe umwe? Niko rero CNL umukuru wayo wasimbuye agatorwa yibase. Yaravuze kandi ku mabi yakorerwa abanyagihugu harimo ihagarikwa ry'agasakisaki rikorerwa abanyamigambwe, isiturwa ry'ingoro z'imigambwe n'iterabwoba ryinshi. Kubwiyo rero amatora arugaye kuva hasi kugera hejuru kandi ntawe uvuga ko ari amatora arimwo bose. Uburyo rero butangana abatavuga rumwe n'ubutegetsi baracinyijwe. Nestor Girkwishaka yasabye kandi ko haboneka ibitoro byo kwifashisha mu bikorwa byo kwiyamamaza hamwe no guhabwa uburenganzira bungana mu gukoresha ibimenyesha makuru vya leta. Yarababajwe nuko imigambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi ifatwa nk'abanyamahanga mu gihugu cabo bagacinyizwa mu byo bose bariko barakora mu gihe umugambwe ari ku butegetsi ukoresha uburyo bwose bw'igihugu. CNDD-FDD rero ngiri isigura ivuga ko ari umugambwe watowe.
mu kwishura rero kuri ivyo vyagirije Reveriyano ni kuri uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yaragwaniye umugambwe bavuga ko ari igikoresho c'Imana catabaye igihugu, ariko yaravuze ko yemeye ko hariho abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'imbonerakure rwagirizwa mabi mu vya politike. Kuri iyo myidogo mukuru w'igihugu Ndayishimiye rero yasezeranye ko amasitasiyo ya esanse yose mu gihugu azoba yararonse ibitoro imbere y'itariki ya 13 Rusama kugira ibikorwa vy'iyamamazo bibandanye neza. Isezerano rijanye n'ibikoresho ritemerwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi basaba ubwa mbere ko hoba ukungana akanaba n'umutekano. Uburundi rero bukaba bumaze amezi hafi 52 buri mu ngorane z'ibitoro. Ihiganwa rero ngo ryaramaze gucafura kuko urunani Burundi bwa bose ntirwashoboye kwitabira ibirori byo gutanguza imyamamazo, ariko imigambwe 20 hamwe n'abigenga batatu barashoboye kwitaba, ariko mu cuka kirimwo amakenga menshi. Mu mpera z'ivyo birori rero bamwe abanyagihugu Igitega baririkanye amakenga yabo, bavuga ko intwaro ibereye ihari, ariko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaramazwa ku mugaragaro. Gusa imyiyamamazo ni inkinamico, nikuri vyashikirijwe n'umukozi wa leta atarashatse kuvuga mwidondoro wiwe. Iminsi iza rero igiye kutwereka ko ubutegetsi buzumviriza izo mpungenge canke buzobandanya inzira yo gukumira, ariko ikimenyamenya kimwe, inzira igana amatora muri 2025 irimwo ibinogo vyinshi cane. Basabira kugira ngo ntimuze no gucikwa n'ikiganiro kiza kuba ku mugoroba kuri uyu wa mbere, kiza kugaruka kuri aya matora azotangura n'imyiyamamazo ku munsi w'ejo, nk'uko rero vyatangajwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabire rero kugira ngo ntimucikwe n'ibindi byose turiko turabategurira kuri iyi mbonesha kure. Imana ibahezagire, mubandanye kugira umunsi mwiza.